Yesu nashimwe kandi. Amen. Munyemerere nanjye siko mwami wacu Yesu Kristo, Jesus Christus. izina ryawe niryubahwe mu ijuru, Dein Name soll gesegnet kandi ubwami bwawe nibutse werden. ibyo ushaka nibibe muri aha hantu turi Deine Wille, nk'uko biba mu ijuru. wie das geschieht. Turagushimiye Wir danken dir. kuko wakunze Kristo Yesu ukamutanga ngo apfire twebwe indushi. Muririmbyi yavuze ngo twari indushi, Wir ariko waren watanze Yesu mühselig, wenda uhe turuhuke. aber du hast Jesus gegeben. Turagushimiye wa buntu bwaserutse Rome Saido, ubuntu butwikira ibyaha twakoze. Dass deine Gnade über unsere Sünde herrscht. Ngomvye kuvuga iki kintu mwana, Ich möchte was sagen. ahantu mpagaze abantu benshi barahapfiriye. Da, wo ich stehe, viele Leute sind gestorben. Nasomye ijambo ryawe ryambwiye ngo umuhereza agiye ahera. Ich habe ja dein Wort gelesen und der Priester, wenn er in den heiligen Platz ging, Ngo bamushira ku kiziriko, man hat ihm eine Draht drauf gehängt. ico kiziriko ngo barakinyiganza kugira ngo bumve ko akiri muzima. Man hat dann diese Draht berührt, um zu spüren, ob er noch am Leben. Ndasenze Imana rero Ich bete Gott an tugirire neza uyu mugoroba, und tu uns Gutes. mpemu wawe yera akorane natwe. Lass das dein Heiliger Geist. Mana ndakwinginze ubaha ahantu, Ich bitte, dass du präsent hier in diesem Platz bist. ndagomba ngo umuntu wese agendererwe nawe Mana. Ich möchte, dass jeder von dir besucht wird. Muririmbyi yavuze ngo ivyanje ntibigira ico bimaze. Ein Sänger hat gesagt, was mir gehört, hat keine Bedeutung. Yavuze ngo ndaba ku musaraba gusa, Was für mich wichtig ist, der Kreuz. umusaraba wawe wadupfiriyeko, Der Kreuz, wo du dran niwo twizeye wonyene. allein an den Kreuz glauben kannst. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Danke im Namen Jesus Christus, unser Herr. Urambabarira. Segen von Jesus. Nimm Platz. Burya rero reka ndababwire ikintu, Lasst mir euch was erzählen. iyo Imana yaje umuntu wese arabyumva, siko biri. Wenn Gott gekommen ist, jeder spürt das. Iyo twumaniwe nabwo nyine umuntu arabyumva, siko kuri. Wenn auch nicht dran sind, dann jeder spürt das doch. Yesu abahetse. Ndanezerewe mu mutima, Gesegnet von Jesus. Ich bin froh im Herzen. hariho ukuntu iyo Imana ikunezereje igushirirako na bonisi. Wenn Gott dir Freude machen möchte, der gibt ja auch dir einen Bonus. Kuba nabaye ngaha ku Imana urenganye, Die Tatsache, dass ich ja hier am Sonntag nicht da war, Imana yari ibizi izo mpano na bonisi. dann Gott wusste, dass ich einen Bonus kriege. Umutima wanje wumvise kugira neza ku Imana. Mein Herz hat die Gnade Gottes gespürt. Hanyuma rero dusome ijambo Wir lesen das Wort. rifise intego y'ijambo ivuga ngo igihe woza ngaho hawe iki. Dieses Wort sagt, wenn du gekommen bist, was hast du bekommen, als du hierhin kamst. Ubu nka paseri cyangwa umurongozi yoduha umwanya mu wese avuga kugira neza ko Imana yabonye umwanya mu mazaha. Sollte unser Pastor geben die Möglichkeit, zu sagen, was die Gutes, was die Gnade Gottes, die wir hier in diesem Platz erlebt haben. Umwe wese yovuga ko Imana yayibonye. Jeder wird sagen, wie er Gott erlebt hat. Uko wayibonye uwo kuvuga kandi tukavuga ngaha n'ijoro rikahera uriko uravuga ko Imana wayibonye. Du kannst das erzählen und in die Nacht über und wir werden hier nicht weg. Naje ndahamaze umwanya utarenga amasaha abiri uko Imana yayibonye no kuvuga ntitwovuga ngaha tworara. Yesu nashimye. Ich selbst, ich bin hier nicht mehr als 2 Stunden, aber sollte ich sagen, wie ich Gott gesehen habe, in diesem Platz, dann werden wir nicht zu Ende kommen. Ngomba dusome ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Wir lesen das Wort in der Apostelgeschichte.
igice cya 19 turahera 19. Vers 19. Zakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere. Erste Vers. Aravuga ngo abigishwa ba Yohana Umubatizi. Die Jünger von Johannes die Täufer. Maze yakora akiri Korinto, Als Paulus. maze yakora akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru, ashika muri Efeso asanga y'abigishwa bamwe. Arababaza ati mbega mwarahawe mpemu yera igihe mwizeye? Baramwishura bati ntitwari bwanavyumve yuko mpemu yera yatanzwe. Baramubaza bati none mwabatije umubatizo ki? Ati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika ku biganza, mpemu yera baza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Abo bose barabaga. Hat diese Geschichte erzählt, wo der Apostel gefragt hat, welche habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Und er sagt, nein, wir haben von der Taufe von Johannes bekommen und wir wissen nicht, dass der Heilige Geist gegeben hat. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, dem höher geliebt durchgezogen nach Ephesus, sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antwortete, die antwortete, ja. Lassen wir das. Das ist nicht so klar. Das ist eine andere Sache. Okay, Okay, tugaruke. Yesu nashimwe. Amen. Tugaruke tubane. wir kommen und wir werden zusammen sein. Aya majambo dusomye twasomyemo abagabo babiri. Wir haben über zwei Männer geredet. Twasomyemo umugabo witwa Apollo. Da gab es Apollos. Apollo yari umugabo w'umuyuda yize theology. Das war eine Theologe, eine Jude, die Theologie studiert hatte. Apollo yabaye umugabo yize ivyo vyanditswe, amenya amategeko y'ubuyuda, amenya no kuvyigisha, ariko ntiyari bwabatizwa kuri mpemu yera. Yesu ashimwe. Apollo hatte Theologie studiert und wusste auch, ich konnte das auch lehren, aber ich hätte den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Aya majambo twasomyemo umugabo witwa Paulo. Wir haben noch über einen Mann, der Paulus hieß. Paulo ngo ico gihe yari muri Antiochia. Diese Zeit war er in Antiochus. Avuye Antiochia aja ahitwa Siriya. Dann ist er nach Syrien hingegangen. Avuye Siriya aja ahitwa Efeso. Und dann von Syrien nach Ephesus. Ageze muri Efeso ngo bamubwira amakuru y'umugabo witwa Apollo ariko aravuga ubutumwa. Dann, als er dahin gekommen ist, dann hat er von Apollos, der gepredigt hat. Asika raja kunyihanganira kuko ndagusanga rimwe na rimwe namusitse. Der Pastor wird mir entschuldigen, manchmal geht es schnell. Apollo yakomeje kuvuga ubutumwa. Apollos ist weiter, das Evangelium weiter. Avuga ubutumwa ababwira ibya Yesu Kristo ariko atarabatizwa muri mpemu yera. Er hat die gute Nachricht weitergegeben über Jesus Christus, aber er hatte den Heiligen Geist noch nicht. Hanyuma Paulo ngo avuye muri Efeso ariko aja ngo Kaisariya amaze kumenya aya makuru ya Apollo. Nachdem Paulus über Apollos gehört hatte, ngo Paulo Biblia yavuze ngo Paulo yaciye mu bihugu byo haruguru. die Bibel sagt, dass Paulus ist durch die nordische Länder hingegangen. Asanga ahantu hari ishengero rikoranye bariko baravuga ngo turashimiye Kristo ko yagiye ku musaraba kugira ngo ubugingo bwacu bukire. Und er ist an eine Platz gekommen, wo eine Kirche, wo sie am sagen, wir danken Jesus Christus, dass er
vor uns am Kreuz gestorben ist. ariko abo bantu hari ikintu kimwe batari bwabo Aber diese Menschen, denen fehlten etwas. ntibari bwahabwe umubatizo wa mpwemu yera. Die hatten noch nicht die Taufe, den Heiligen Geist bekommen. Pawulo araba ukwizera abo bantu bari bafise, Paulus hatte geguckt, wie sie geglaubt hatten. ababonamo no guca bugufi, Und dann hat er gesehen, wie sie demütig waren, ababonamo no kubaha Imana, wie sie Gott fürchtig waren. ababonamo gukomereza urugendo ruja mu ijuru, Und da hat er gesehen, indem wie sie wollten weiter den Weg Gottes folgen. ababonamo gutanga imperezwa Da hat er gesehen, canke ibya cumi, wie sie Opfer gegeben hatten. ababaza ikibazo gikomeye arababaza ngo mbega none ko ivyo byose mubikora mwarahawe mpwemu yera? Und dann hat er dann ausgefragt, meine Frage ist, weil ihr alles tut, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Igihe mwizera mwarahawe mpwemu yera? Als ihr geglaubt habt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? ngo havamo umugabo umwe aravuga ngo ntitwari bwanavyumve ko mpwemu yera yatanze. Ein Mann hat geantwortet und gesagt, wir haben noch nie gehört, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Pawulo ngo aramubaza ati none mwarakijwe ubatizo uwuhe? Dann Paulus hat gefragt, welche Taufe habt ihr überhaupt bekommen? Aya majambo nakomeje kuyiyumvira noneho nsoma mu gitabo ca Yoweli igice ca kabiri umurongo wa 28. Ich habe ja über diese Worte nachgedacht und später habe ich im Buch Joel gelesen, Vers 2, ja, 28. Mpwemu yera yari yasezeranywe kera cane. Der Heilige Geist war versprochen, verheißen, schon lange her. Yari yarababwiye ngo mpwemu yera niyo abazako abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa ngo n'abatamakazi bazorota inzozi. Yesu nashimwe. Der Heilige Geist wird zurückkommen, dann Töchter und Söhne werden Prophetie aussprechen und auch die alten Leute, Männer und Frauen werden auch Prophetie aussprechen. Mpwemu yera yari mu muntu, Wenn der Heilige Geist in einem Mensch ist, ntabwo umuntu yiganyira. Yesu nashimwe. ist nicht am Jammern. Mpwemu yera yaba mu muntu, Wenn der Heilige Geist ist in jemand, ibintu byose birashoboka. alle Dinge sind möglich. Mpwemu yera yaba mu muntu, Wenn der Heilige Geist in jemand hari ikintu kimwe nibutse. ich habe an eine Sache mir erinnert. Nabatijwe mu bushobozi bwa mpwemu yera mu 2002. 2002 bin ich in Ico Heiliger gihe Geist ico getauft. gihe nari mu mabanda. Diese Zeit war ich in Aho umuntu Maran, yahegukiye ntashobora kubyibagirwa. wo man zum Singen bekommen hat, kann man nicht vergessen. Ico gihe hari mu ntambara ikomeye cyane. Da gab es einen Krieg, einen sehr starken Krieg. Hanyuma aho hantu narindi ndavyibukijwe n'aya majambo ndiko ndavuga ubushobozi bwa mpwemu yera, kutunga mpwemu yera uretse umugisha uzobona, uretse kugira neza kw'Imana uzobona, uretse kwizigira ibitaraba ukabirema ibintu bitari ukabikura mu bwenge mu buryo bw'impwemu ukabikura ukabizana mu buryo bw'ibiriho kandi bitahari. Da wo ich war, außer dass man im Geist Sachen ziehen, die nicht gibt. Und du holst diese Sache von unsichtbar und du bringst die Sachen in Realität. Hanyuma mu ijoro numva umuntu ambwiye ngo vyuka uje gusenga. Und dann habe ich in der Nacht gehört, eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, steh auf, geh und bete. Ahantu nashobora kuva kugira ngo nje gusenga byasaba yuko ninasohoka ntajaye ntashobora kugaruka mu garuke n'iki ko hari mu ntambara nayo babwiye. Da wo ich hingehen sollte, zum Beten, es war unmöglich, dass ich zurückkomme mit diesem Weg. Weil wir waren Krieg. Ngiye aho hantu gusenga narafukamye nk'uko bisanzwe. Als ich dann bin ich gekniet. Numva ndiko ndasenga mu bintu nanje numva. Und dann habe ich angefangen. Ikintu kije nk'igishitsi kiba ari igishitsi nyene. Wo ich das nicht Ntaco wumva. Ich habe nichts verstanden. Noneho narasenze ntegiye gusenga
Als No. ich gebetet habe, nsa nkaho umenga ni igihuzu kimbiye ku maso niyumvira ingene nahasohotse ntavyibuka ariko mugabe rero ko nsaba nasohotse mu buryo bw'intebe mugabe nasaba kwinjira mu buryo bw'umubiri kuko ubwenge bugarutse narabonye nta hantu nasohotse sifa kurije als ich dann mein Gebet zu Ende gebracht war, so wie etwas von meinem Auge weg. ariko ugera ahantu ugatangura kuririmba ngo akira ubugingo bwanje mwami n'ubwawe Yesu kandi ku buntu bwawe ndishobora Dann kam ukayishikiriza utarayishikira man kam an eine Situation, wo er betet, ja, nimm alles von mir, auch mein Leben. Und du gibst dein Leben zu Gott, bevor du zu ihm kommst. uko bisanzwe naragarutse Imana iramfukiranyegeza ndaca abantu mu musoda ariko arakorera ntiyandasa kandi mu amategeko yavuga ngo nubona umuntu yinjiye uko abaje kumeze kose umurasatse. Als dann Gott hat mich geschützt, ich bin vorbei, näher von einem Soldat, der eigentlich diese Recht hatte, mich auf mich zu schießen, aber er hat das nicht gemacht, weil das Gewiss macht. Uko nabaye ico gihe nabaye nka Samweli igihe Samweli Imana yamuhamagara Imana yabwira Samweli ngo Samweli bagita batisa. Diese Zeit bin ich wie Samuel gewesen, weil Gott hat zu Samuel gerufen und Samuel hat immer gesagt, ja, ich bin da. Samweli ngo yaragenda akabwira Yera ati nditavye mbwira ati Jesse nigeze muhamagara. Und Samuel ist immer zu Eli gegangen und gesagt, ja, ich bin ja da. Ico gihe narashitse ndaryama noneho ndyamye numva umuntu asubira arambwira ngo subira uvyuke ugende gusenga. Dann ich bin in mein Bett so gekommen und als sie da hingelegt haben, dann habe ich wieder diese Stimme gehört, ich soll zum Beten gehen. Nagiye gatatu bukeye ngenda gusenga ahantu mu ishengero twasengeramwo ahantu bita mu mabanda ahantu bita ikije ndazi bamwe abantu barahazi. Ich bin dreimal hingegangen und danach bin ich in einer Gemeinde in Kije, das ist in der Nähe von Uganda. Vielleicht einige von euch kennen diese Ort. Mwese igihe mwahabwa mwemwe yamara bizingire byabagenge narahagutse gusenga noneho nsenga ndasenga biranga kumvuga mu izina rya Yesu Kristo amen nguma muri izo ndimi nyene ndavuga umumama umwe arampamagara arambwira ati mon frère Alexis ivy'impemu babitwara buke buke akareba gake gake umuvuduko ugabanye s'il vous plaît tugomba kuvuga. Und ich habe dann angefangen zu beten und ich bin nicht zu Ende gekommen und dann eine Schwester hat mir gerufen und gesagt, mein Bruder Alexis, was dem Heiligen Geist gehört, da musst du so vorsichtig mit umgehen. Umuntu afise abamwe ubushobozi bwa mpemu yera arumvira ko kuri. Wer der Heilige Geist hat in ihm, der muss gehorsam sein. Naramubwiye nti noneho ngaho ndera nk'umwana wabyaye mu buryo bw'impemu kandi nzokumvira ngira ikintu muri jewe cyitwa kumvira impano y'ikintu rimwe ngenda nkanasubiye. Dann habe ich gesagt, ja, erziehe mich, weil ich kenne mich und ich habe meine Gewohnheit, gehorsam zu werden, zu sein. Wenn du mir was sagst einmal, dann gehörst dieses bis am Ende. Paulo rero ababwira ngo mwarabatijwe umubatizo wa mpemu yera igihe mwizeye. Paulus hat dann die Frage gestellt, seid ihr getauft im Heiligen Geist? Baramubwira bati nitwari bwanavyumva. Dann haben sie gesagt, wir haben davon noch nichts gehört. Ariko bakora ikintu ciza canezereye umutima wanje. Dann haben sie aber was Schönes gemacht. Baramubwira ngo namwe ivyo byarabaye noneho dusengere tuhabwe umubatizo wa mpemu yera. Dann haben sie gesagt, wenn das so geschehen ist, dann bitte für uns, damit wir auch das bekommen. Ngo Paulo amaze kubasengera batangura kuvugishwa mu ndimi. Also Paulus angefangen zu beten, die haben angefangen auch im Zunge zu beten. Bamwe ngo baravuga bati twari twarahomvye we mbega ukuntu mpemu yera ryoshe. Und einige von denen haben gesagt, ja, wir hatten was verpasst. Oh, wie schön ist das, der Heilige Geist zu haben. Ngo batangura kumva ibintu bihindutse batangura guhamagara Imana nkiri hafi yabo Yesu nashimwe. Sie haben angefangen zu sehen, dass die Sache, die Sache hat sie geendet und wir haben mit Gott geredet, als er in der Nähe von denen war. Igihe bahabwa mpemu yera ngo bari nk'abantu 10 ngo bari abagabo 12. Die waren etwa 12 Menschen.
umwe agatangura akavugishwa kuneza gushimiye Imana twari twarahombye we Apolo yadutwaye umwanya atwigishije ibyanditswe ariko ntiyigeze atubwira icitwa umubatizo wa mpwemu yera. Eine sagt, ja, wir hatten fast verpasst. Oh, Apollos, du hast über das Wort Gottes, aber du hast immer nicht über den Heiligen Geist gesprochen. Aya majambo Paulo Diese Worte, Paulus, suka kari yarumvise aya makuru yuko Apolo ariko arigisha i Korinto. Paulus hat schon bereits gehört, dass Apollo war am Lehren in Korinth. Paulo ageze ahantu turi yagomba kumenya amakuru ariko arabera Dortmund. Wenn Paulus in solchen Ort wie hier angekommen ist, wollte wissen, was los in Dortmund zum Beispiel. Paulo ari Berlin yagomba kumenya amakuru ariko arabera Hannover. Wenn in Berlin gegangen ist, der wollte wissen, was da in Hannover los war. Ubu nk'ubu nanjye naje ngahari nagera hariya nzobwira abantu naragiye ahantu Imana irahaba nararyohewe umutima wanjye uranezerwa. Wenn ich dann zurück werde, dann werde ich sagen, ich war an einem Platz und ich habe gesehen, dass Gott gibt es. Arababwira ngo icoba ciza iruhande y'ibi Apolo yabigishije nuko mwambara imbaraga Imana itanga kugira ngo mushobore kunesha biriko birabera ngaho i Korinto. Nuko mwambara ubushobozi Imana itanga kugira ngo Imana ibagende nusenga ukuri ibintu mu byageze ukuri ibintu muri siyansi ubizane mu buryo bw'imwere hamusengere mu bushobozi Imana itanga. Dann hat gesagt, was für euch gut wäre, am besten wäre, dass das ja die ankleidete Kraft Gottes. Damit, wenn ihr betet, dann kommt Sachen, die versteckt sind, in der Realität. Ikintu kizogira ico kitumariye kizotubuza kugira depression nk'uko abandi bose bayigize. Was uns hindern wird, Depression zu haben, wie alle anderen das bekommen haben. Ikintu kizodutunga ngaha muri ibi bihugu canke muri ibi bisagara turimo kizotuma Imana ikorana natwe ikagendana natwe nuko twambara ubushobozi Imana itanga. Umuntu nasenga ntiyigirisha nasenga ntatumve yuko ashobora gusenga kubera pasiteri hari igihe reka ndababwira hari igihe umuntu amenyera ivy'Imana akabimenyera none hakabisanga yabigize nk'uko mega nitegeko. Manchmal gewöhnt jemand an die Aktivitäten oder macht das wie ein Gesetz. Uyu muvyeyi aje kuntabara ntumwe kuko ahubwo bano bafise ibintu vyinshi ngomba kubwira rimwe ariko nisanga nyene nuko nyene gukiza indimi nyene zitegeza kuziga kuko ntabwo tugire gute n'ubuda nzogaruka ganze kuko ikidagi nanje hanyuma ndabwiye niruhuka mutama genda bikora vyose Yesu nashimye. Amen. Paulo nta kindi kintu yasavye aba bantu b'i Korinto yabasavye ngo ikintu cobagira ico kibamariye ni mwambara ubushobozi Imana itanga kugira ngo mushobore kunesha ibyaha biba muri iki gihe kuko igihe cya Paulo ibyaha byari bihari nk'uko n'uno munsi bihari. Yesu nashimye. Ja, Paulus hat gesagt, was für euch am besten wäre das ja der Heilige Geist, damit ihr gegen die Sünde, die jetzt herrscht, gewinnen können. Da gab es eine Sünde, wie auch jetzt gibt es. Amaze kubasengera baranditse ku biganza ngo buzura ubushobozi bwa mpemu yera batangura kuvugishwa. Also für die gebetet haben und die Hände aufgelegt haben, die waren gefüllt von der Heilige Geist und haben angefangen, in die Sprache, in Zunge zu reden. Imana twese ituzuza ubushobozi bwa mpemu yera kugira ngo dushobore kuvugisha. Gott uns erfüllt mit der Kraft der Heiligen Geist, damit wir also in der Sprache der Zunge sprechen können in dieser Zeit. Umuntu twazana inama ndamubwira amajambo nibutse igihe Sawuli yari mu gihe cyo guhama Dawidi ngo yigeze gutuma abantu ngo bagende kumufatira Dawidi ngo bamumuzanire Sawuli amwice. Ich habe mich unterhalten mit jemandem, als hier hinkam, und habe ihm erzählt über diese Geschichte, wo Saulus und König Saul mit David gekämpft hat. Er hat gesucht, David zu töten, und er hat jemanden geschickt, ihn zu fassen und zu ihm zu bringen, damit er ihn tötet. Ayo majambo mwari yasomye reka mvuge ikintu Sawuli yakoze. Sawuli amaze gutuma abantu bakagenda gufata Dawidi bakamusanga inayoti Rama, uwo abo batuma bose ngo barashikayo bakavugishwa. Als Saul dann die Leute geschickt haben,
und die haben David in Nayotirama gefunden. Und jeder, der dahin gekommen ist, hat angefangen, in Zunge zu sprechen, also zu prophezeien. Nukuvuga abo yatuma bose bashikira Nayotirama bagasenga bati turagushimiye Mana warakoze Mana uhamwe icubahiro Dawidi twavyibagiye datoza into twibuka wakoze kutuzana bakaja mu bushobozi bw'Imana bakavugishwa misiyo yabazanye yabajanye bakayibagira none bagatangura guhimbaza Imana kuko yari yabagendeye Yesu nashimwe amen Imana tugendere mu izina rya Yesu Dann als sie da hingekommen sind, haben angefangen Gott zu preisen. Oh, danke Gott, dass du uns hier hingebracht. Wir haben vergessen über David und danke, dass du uns hier hingebracht. Das heißt, Gott hat die besucht. Sauli amaze kubona ko betumye bose batagarutse wenyene yarigiriye ngwagikandagije ukuguru ku musozi w'Irama batangura kuvugishwa ngo afata umunsi aravugishwa akesha n'icyo aravugishwa kuko Imana yamugendeye misiyo yamuzanye gufata Dawidi arayibagira none haje mu bushobozi Imana itanga kuko yuzuye ubushobozi bwa mpemu yera ni naho havuye ijambo rivuga ngo mbega na Sauli ari mu bavugishwa n'Imana. Als Saul gesehen, dass keine kommen zurück von seine Leute, ist dahin selber gegangen. Aber als in Rama angetroffen ist, hat er angefangen zu prophezeien. Und den ganzen Tag zu prophezeien. Da hat er vergessen über David. Und dann hat man gefragt, ach, Saulus prophezeit auch. Ntaco bitwaye ukumeze kose n'ukuri muri zo nkomezi zawe cyangwa muri zo ntege nke zawe nta Imana itoka umuntu nta nayitumugeze aho nyene uri bwira Imana ngo Mana ndagomba ubushobozi bwa mpego yera bwuruko hereye none kuko ni ubushobozi bw'Imana bwamanuka naho uzo uri muri tre uzovuga uvuga nk'uvugishwa n'Imana mari tre byabaye mari gukumeze ntaco bitwaye Imana igomba ko umuntu ahagarara neza mu ijambo ryayo hanyuma ikamukoresha nk'umufari. Amen. Ja, es macht nichts. Fang das, wo du bist. Wenn du dann, wenn Gott dich besucht wird, du wirst auch prophezeien und Gott kümmert nicht um sowas, der ist interessiert, die zu gebrauchen, wie du bist. Iyo turiko turagenda nko kuje nko ndi nko muri tire murabona yuko muri tire twese twambara mekutere mutazifise nyine igira mu telefone siko kuri. Wenn wir Reisen sind im Zug, wir haben alle Kopfhörer oder am Handy. Ja. Ari ikintu cyadushikiye umukozi w'Imana azokibabwira ati niwe ndakivuga. Ariko nabonye kugira neza kw'Imana, nabonye imbabazi z'Imana, nabonye kugira neza kw'Imana. Hari igihe umuntu agira hana akikengera akabona umenga bishoboka. Ariko Imana ntizogusaba ikitaguhaye. Yesu nashimye. Yabwiye Gideon ngo haguruka ugende ubitse nkomezi zawe ndabizi ukumeze ndabizi ko udasenze ukaryama udasenze ndabizi yuko niyo ugiye mu kadudasenga reka mbabwire iki nuko pastor Ja, wir haben was erlebt im Zug mit dem Gottesdiener, aber darüber erzähle ich nichts. Ich würde euch sagen, Gott weiß, dass du nicht gehorsam bist, du isst ohne zu beten, du machst viele Fehler. Ndiko mvuga ubushobozi bwa mpemu yera no kumugira no kumugendana bizogutunga bizokuzigama bizogushibamira bizokunezereza bizogutungira umuryango bizogutungira ikintu cyose kiba muri wowe bizogutunga uko mpemu yera aba mu ngo atwinginga twikundiriza Imana ishimwe. Amen. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann Gott wird dir alles geben. Er wird auf deine Anliegen aufpassen und sie kümmern. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann Gott wird dich so verwöhnen, sozusagen. Igihe natangura gukora akazi muri iki gihugu ninjiye mu Ruganda. Als ich hier angefangen zu arbeiten, ich bin in eine Firma reingekommen. Hanyuma bampaye station nkorerako bahagaze ndibaza none ndahumiriza niyo manager asanga mumirije arambaza ko noneho ndavuga nti Mana kandi naratinze nyine umutima menye kuri station ndabahije ya screen ndavuga ngo Mana uruganda ninje muzontabare nzo umuco muri uruganda ndavuga ngo imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuzoshigamira ubugingo bwanjye iminsi yose nzobaha. Amen.
Yesu nashimwe. Als ich dann angefangen zu arbeiten, ich wollte beten und dann haben sie gefragt, wenn ich die Augen zumache und der Chef sieht mich, das wird so. Aber ich habe ja trotzdem so gemacht, die Augen zugemacht und habe gebetet und habe gesagt, lass, dass deine Gnade auf mich kommt, die ganze Zeit, wo ich hier bleiben werde. Ndayibwira ndayibutsa ngo hahandi Imana warabanye nanje, hahandi waranzigama, hahandi Imana niwe wahabaye, na hamwe nagira mfire niwe wahambuye, na hamwe ndaragira inyishire niwe wabanye na ndayibutsa ubaga bitari sanzwe ubizi, ariko numva muri jewe mu mutima nkwiye kuyibutsa byari byose kuko yabanye nanje muri ya misi yashitse abareke zobana n'ubu. Amen. Yesu nashimwe. Dann habe ich Gott erinnert, ja, da warst du mit mir, als ich verhungert habe, als ich beinahe gestorben bin, bist du da. Und Gott wusste das auch, natürlich. Aber ich habe das alles ihm erinnert. Paulo ariko arabwira ishengero ry'i Korinto canke ariko arabwira abantu yarasanze i Korinto kuko Apolo ababwira ivyanditswe ntabwo yigeze abigisha aya majambo yo kuza kwa mpemu yera. Ico ngomvye kuvuga si uko mutabatijwe mu bushobozi bwa mpemu yera, ariko ngomvye kubibutsa ngo aho umuntu yakiriye aho kwakundi nyene vyamugendeye cagiye mpemu yera kuzamo ubundi ni ikintu nasanze nta muntu n'umwe adafise ubushobozi bwa mpemu yera. Yarabatijwe mu mazi menshi, yarasengewe akarambikwa ku biganza by'abatama bacu. Wenn du so Gebet mit Händewegen im Wasser getaucht bist, dann hast du auch den Heiligen Geist. Mpemu yera ikintu akora mu bugingo bw'umuntu namugereranije n'amavuta ya hydraulique y'imodoka. Abantu benshi mwanyonze imodoka, amavuta ya hydraulique afasha vora koroha, agafasha amapine gukata kugira ngo vora ije gukata bitagoranye. Aya mavuta ya mpemu yera ikintu afasha umuntu, amufasha guca bugufi, amufasha kwibuka gusenga, amufasha kugambukira uburongozi, amufasha kunezereza umutima w'Imana. Yesu nashimwe. Der Heilige Geist kann ich vergleichen mit Öl im Auto. Der Öl im Auto hilft das Auto zu drehen und die Reife und das wird viel einfacher, das Auto zu bedienen. Und wenn du dann der Heilige Geist, wirst du gehorsam bist, du wirst sanft werden und wirst beten schaffen und du wirst auch das Leben wollen und Gott gehorsam oder flüchtig sein. Uyu mugoroba rero nashatse dusenga Imana. Diese Abend möchte ich, dass wir beten. Dusenge twinginge Imana twibwire ngo Mana naho biruko ivyatugoye ntibyabuze Mana. Wir werden Gott beten und sagen, es gab Sachen, die wir nicht geschafft haben. Ivyo tutakoze twakagombye kubikora ntibyabuze. Was wir nicht gemacht hatten, was wir eigentlich machen sollten, gibt es noch. Winginge Imana uyibwire ngo Mana naho biruko ndagomba kuva ahantu ndi untambutse naho ibintambire. Sag Gott, ich möchte meinen Platz verlassen und einen Schritt nach vorne machen, auch wenn nur ein Schritt wird. Ahantu turi Da wo wir sind jetzt, turagomba gusenga Imana ngo ihindure imitima y'abantu benshi. wir wollen beten, damit Gott verändern die Herzen von vielen. Ariko ntuzoshobora gusengera abandi nawe ubwawe udashobora kwisengera. Du kannst nicht beten für andere, wenn du selber nicht beten kannst. Namba wemeranya nanje ndagomba uyu mugoroba twinginge Imana. Wenn du mit mir einverstanden bist, dann wir wollen Gott beten jetzt. Dusengere muri ya ndirimbo ivuga ngo Mwami tuma mpemu yera nonaha. Dann werden wir beten mit dem Lied, hier sagt Gott, schicke deinen Heiligen Geist jetzt gleich. Nta kindi Imana ishaka nukwemera intege nke zacu gusa tukemera ko byatunaniye kuko jewe hari ibyananiye ndabizi sinovuga ngo byose ngo nawe hari ibyananiye ariko uhagarare mu gishingo cyawe navuga uti Imana hari ibyananiye nari gukora hari ibyo nari gukora ntakoze untabare Mana untabare mbiri imbabazi unkoreshe ubushobozi bwa mpemu yera amaze kuza uzokora n'ibyo utari woshoboye gukora uzobikora kuko mpemu yera azogushoboza aguhe kurinduka kuko nta kindi kintu cyafashije intumwa za mbere bari bafise ngo mpemu yera gwe bafasha ngo guhagarara bashize amana bakavuga bati Kristo umwe mw'abantu
niba yakoze ibintu byose mubona biriko biraba ngaho ntabwo twaborewe ntabwo twataye umutwe ariko mpemu yera yaraje kuko Kristo yari yamudusezeranije. Wenn wir beten, damit wir wissen, dass wir nicht alle korrekt waren in alle Schritte, und wir werden Gott beten, dass er uns diese Fähigkeit gibt, dann, dass der Heilige Geist in uns kommt, damit wir sehen können, wie die Jünger Jesu, die gestanden sind, und die haben gesagt, der Jesus, der ja gekreuzigt haben, ist derjenige, der macht alles, was ihr jetzt gerade seht. Diese Abend wollte ich, dass wir beten. Wenn jemand im Betten ist oder kommt in Innere reinkommen, ja. Er sieht, wo das hakt, wo das nicht geschafft hat. Er wird verstehen, wo er nicht geschafft hat. Der wird spüren, wo er gesündigt hat. Nagomba rero uyu mugoroba twinginga Imana tuyibwire ngo Mana turagomba gukora turagomba kugera aho turabuka twishimiye. Ich möchte, dass wir beten und sagen, Gott, wir wollen arbeiten, bis du auch für uns sagen, ja, du bist glücklich wegen uns. Hari igihe umuntu abona nk'ikintu ariko ukagikwega ukagishira mu bwenge ukavuga ngo Mana yabona n'indi ngabire yo gukoresha ibitangaza cyangwa yo kumenya ibintu biba mu bantu. Uyu muntu naye kumubwira ngo haba kugenda kwizera kwawe kuragukijije. Yesu nashimwe. Manchmal gucken in die Situation und sehen, oh, hätte ich die Kraft, das zu machen, ich würde beten für diese Person und sagen, steh auf und dein Glaube hat dich gerettet. Es gibt keine bessere Freude, als zu jemand zu sagen, Gott hat mir gesagt. Dann wird die Person die Frage stellen, diese Person kenne ich nicht und die weiß von nichts von mir. Wie kennt er was meine Situation? Ariko kuko mwemu yari yaguhaye ukabivuga noneho agahita asa nkaho yikangiye mwitiro akakubwira ngo nsengera ngo nsanze Imana ikorana nawe. Yesu nashimye. Aber als der Heilige Geist dir gegeben hast und dann diese Person wird sagen, ja, bete für mich, weil der Heilige Geist dir gegeben hast. Uyu mugoroba nagomba twinginga Imana natwibwire ngo Mana turagomba kudukoresha Mana tugirire ubuntu. Wir beten und sagen, Gott, wir bitten, dass du uns gebrauchen. Nagomba ndabasabe mwigore duhaguruke turirimbe ijya ndirimbo. Wewe uririmbe kuringinga Imana ibwire ngo Mana urutse ubushobozi bwa mpemu yera bumbemo. Nongere numva ijwi ry'Imana ukundi. Sag, dass Gott schicke deine Kraft, der Heilige Geist, die Kraft der Heilige Geist in mir. Aba mama iyo bibungenze barabizi. Iyo umwana mu nda atari karakina arabyumva akagira n'uruhagarara. Wenn die Frau schwanger sind, wenn das Kind nicht am Bewegen ist, die spüren das und sie sind in Unruhe. Mpemu yera niyongere yikine muri wewe kugira ngo umenye ingene uganira n'Imana ukundi gushasha. Lass der Heilige Geist in dir sich bewegen, damit du weißt, wie du mit Gott reden kannst. Oh, Mami Yesu, Amen. Oh
uhumurije imitima yacu, imitima yacu yakunezerewe, imitima yacu guciriye bugufi Mana, imitima yacu yakurindiriye, imitima yacu yakurindiriye. Muririmbyi yavuze ngo Mana nkuko wafasha abasogokuru, avuga ngo bari kudufasha natwe uyu mugoroba. Urasenze Imana uyu mugoroba Mana, dutabare Mana, dutabare. Ubushobozi bwa mpemu yera nibwuruke Mana yo mwijuru, ubushobozi bwa mpemu yera buzodutinyisha icaha, buzotubuza gukora ivyaha, buzodushoboza kuvuga ubutumwa, buzodushoboza kuririmbira Imana, buzodushoboza guhagarara neza. Mana dutabare Mana, dutabare Mana, dutabare Mana. Rome saido dutabare Mana, dutabare Mana, dutabare Mana, dutabare Mana. Umugabo ari ngaho umutabare, umugabo ari ngaho umutabare, umusore ari ngaho umutabare, umukozi w'Imana ari ngaho umutabare. Nanjye untabare Mana, tukwegamiye turinduwe tugomba kw'intege mu izina rya Yesu Kristo. Mana tugirire neza, niwe watwizeye, niwe watwizeye Mana, ntabwo atari Yesu yotubumba. Tugirire neza Mana, ubushobozi nibwuruke, ubushobozi nibwuruke, ubushobozi nibwuruke mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana niyururuke mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire z'Imana nizongere zifungwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire z'Imana nizongere zikore mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire z'Imana nizongere zikore mu ishengero mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Mana tugirire neza, Mana tugirire neza, Mana tugirire neza, Mana tugirire neza. Muri wa mpemu yera ubushobozi Imana itanga mu izina rya Yesu Kristo, ubushobozi Imana itanga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, ubushobozi Imana itanga nibwuruke Mana, dutabare Mana. Nta wundi mufasha dufise, nta wundi murengezi dufise, ni wewe Kristo, ni wewe Kristo, ni wewe nyene ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Ubwacu buzotunanira Mana, ubwacu buzokwanga Mana, ariko mpemu wawe nahagarare muri twebwe Mana, atwibutsa umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kutugiriye neza, urakoze Mana kutugiriye neza, urakoze Mana kutugiriye neza, urakoze Mana kutugiriye neza, urakoze Mana kutwibukije, urakoze Mana kutwibukije, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Rome saido, Rome saido mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze mutanga bugingo, urakoze Mana. Turagushimiye, turagushimiye Mana. Uyu mugoroba Mana turiyugaranye Mana, turiyugaranye tubigize kumwe n'intumwa zawe kuri Yerusalemu, ngo bugaye imiryango, ngo barasenga, ngo bari bahuje umutima n'inama. Mpemu ye niho yaciye aza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba muri iki cyumba turimo Mana, mpemu yera niyongeraze atwibutse byawe tutacibuka mu izina rya Yesu. Mpemu yera niyibutse mugabo ari ngaha bya bindi atacibuka, hamwe yagiriye intege nke, hamwe byamunaniriye, hamwe byankiye Mana, hamwe byankiye, hamwe byankiye urahibuka, hamwe byananiriye urahibuka. Umuntu ari ngaha hamwe byamunaniriye urahibuka, urahibuka Mana, urahibuka. Nanjye ndahibuka, abantu bari ngaha nibibuke mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana, umuntu ari ngaha wese niyibuke aho byamunaniriye, nahibuke, 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 nahibuke Mana. Urakoze Mana, nahibuke, umuntu wese nahibuke, umuntu wese nahibuke Mana, umuntu wese nahibuke aho byankiye, aho byankiye, aho byankiye, aho byankiye nahibuke. Urakoze Mana, urakoze, urakoze Mana, urakoze, urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Hari aho wibutse namba, hari aho wibutse imbabazi zawe ziracari, aho byankiye namba hari icyo wibutse, hahandi bari gukora cyangwa utabikoze namba hari icyo wibutse, kimwe bari gukora utakoze namba hari icyo wibutse, kimwe bari gusengera hari icyo wibutse. Imbabazi zawe n'abakozi Imana baracahari. Niwibuka uje kubwira umukozi Imana utisengera aho byaranze, aha narageze naramenje, imbabazi z'Imana ziracariho. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese, Imana imuhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo.